ivyo birahari, abana baratwawe hanze, baratwawe nk'inyagano, abana baratwawe nk'ibidandazwa. Ivyo ni ibintu twiboneye n'amaso yacu kandi twakoreyeko. Twebwe rero twabimenye imbere y'igihe yuko biba. Hanyuma rero turabaza muri PAF tuti umunsi mwatuboneye kwabo bana baje muraheza mutubwire, kandi niko vyagenze. Twabibonye kuva ku munsi wa mbere. Ico gihe turabona umugwi w'abana benshi, turasemerera, turabwira ababijejwe tuti nyabuna ni murabe iki kibazo c'aba bana bariko bagenda ku bwinshi. Rero abo bana bava mu mihingo itandukanye, mu makomine atandukanye y'igihugu, cane cane za Rumonge, Bujumbura, Rirare, Igitega tutibagiye na bake bo mu gisagara ca Bujumbura hamwe na Bubanza. Hariho n'izindi ntara zirimwo, mugabo ndiko ndavuga cane cane amadosiye niboneye. Rero ikintu cari gitangaje nuko wari umugwi munini w'abana do meme sexe, no kuvuga bafise igitsina kimwe kandi bafise imyaka isa n'iyingana. Hanyuma bagatonda umurongo ntihagire igikorwa. Ikindi naco cari kihari, hariho umuntu yabafotora amafoto passport, ivyo akabigirira mu kigo c'igipolisi. Ico ni tutera amakenga ubugira kandi. Hanyuma tumaze kubona amadosiye arenga 70 yamaze gukorwa, twarahamagaye abo tujejwe gusangira ibikorwa, kandi tutibagiye n'ubushikiranganje bwo gushigikirana n'aya mashirahamwe y'aba mashirahamwe mpuzamakungu, y'aba mashirahamwe yo mu gihugu. Tuti erega igihugu kiro kiranyagwa, abantu bariko baragenda mu buryo butazi nk'inyagano. Birababaje ko atacakozwe no shima ico gihe, kuko zari tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu, ariko murabona ko vyavuzwe ukwezi kwa gatandatu kuriko kurahera. Je mvuga ko vyavuzwe abategeza kugenda bamaze kugenda. Ico dutegekanije tuyo turakora igikorwa cacu. Ubwa mbere twarasemereye abajejwe gufata ingingo baravyumva. Ico ni cambere twakoze. Twarasemereye abajejwe gufata ingingo, simbesha ko twarondeye abaserukira leta muri ubwo bushikiranganje barafashe ingingo. Ico ni cambere dushima. Hanyuma ikindi kigira kabiri nuko dufashanya mu kurondera ama information, mu kurondera inkuru, kuko natwebwe iyo tutamenya inkuru ngo tumenye biriko biraba, izo ngingo ntizari gufatwa. Ikindi kigira kabiri, mu biganiro dutanga turabwira abavyeyi, twama tubwira abavyeyi, abanyagihugu ko kizira kikaziririzwa kubanjana n'abaje, ko umuvyeyi ategerezwa kumenya yuko ari we azeye ubuzima bw'umwana wiwe, ari wabuhigwako. Kandi ikindi kigira kabiri, mbega abo bantu baza gutwara abana babo niki cotuma badatwara ababo bwite? Nivyo rero abantu bateze gutahura, gutandukanya iciza nikibi. Umuntu atagufasha muri bike, ari itike ry'umwana wawe indege gute, amugurira passport gute, amutwara mu mahanga gute? Niba vyumve rero n'ubu ngo turabivuga, barya abantu nabahemu, barya abantu bahemukiye igihugu, barya abantu badanaza abigeme bacu n'abapfasoni nk'urudandaza nko kumenga ni impene, nta kindi bakwiye atari gushengezwa. Tugasaba ubutungane ko bwo bakurikirana, kandi tugasaba yuko cyane cyane bo tubwira amatohoza azobageze, kugira igihugu kimenye kiti babantu barafashwe, babantu babaye uko. Kuko ikigira kabiri nuko dukeneye kuba ari yabigeme bagaruka n'abapfasoni bakaronka agateka kabo, bakaba barundi kazi bakingiwe cyo kimwe n'abandi bose.